Hello, my beautiful Nujas people. How is doing? Me, I'm doing well. Of course, my name is Jamra Fred MC, the voice of the money make masterpiece keeper, motivation the champion. Hatoje Almal Odeze Umwami w'abagore. Reka ndabashimire cyane mwe mwahise mwonoje entertainment. Utarakora subscribe uyikore n'iteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri kiganiro kidasanzwe. Cy'umuziki n'abanyamuziki twari turagaruka kuri entertainment na showbiz cyane muziki kwa kabiri gatanirwi. Niyo mpamvu nazanye bano bagabo mubona kuri screen, niyo mpamvu nabazanye hari byinshi byiriwe birabavuga kejo ino famille muri rusange. Reka tubigaruke ko, so asseyez-vous confortablement et c'est parti. Anyway, nkuko turabambere, nkuko nama nabivuze ko turabambere hano mu gisata cyo gutanga amakuru kuri YouTube. Nabonye neza na neza ino ndirimbo ya Bifeso Ndoflo kuva bakigira Bifeso Ndoflo hamwe na Dr. Jose Chameleone. Ivyo vyavuzwe igihe Dr. Jose Chameleone yari yaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bari muri arena aramwemyera neza ko bazokorana indirimbo. Ino ndirimbo rero ni indirimbo nce, ni indirimbo twofata gute muri career y'umuziki wa Bifeso Ndoflo, muri career neza na neza solo ya Bifeso Ndoflo. Gukorana na Dr. Jose Chameleone ntibisamaje, kuko ugerageje kuraba si wa muririmbyi akiri au top ku buryo uvuga ati ni umuririmbyi agifise imyaka yindi 10 cyangwa 20 cyangwa 10 muri music akiri agifitinga ntibikibaho, ahubwo no mu legend yakoze byinshi, ahubwo ari collaborating abandi. Ino musi gukorana na Dr. Jose Chameleone bikaja muri CV yawe si ikintu coroshe, kuko hariho benshi bavyanse ko bakorana bivaye nuko umuririmbyi uko bimeze canke no kumvikana nawe. Dr. Jose Chameleone kwiyongera mu bandi bari muri CV yabo bakoranye na Bifeso Ndoflo ni ikintu ciza. Gerageje mu karere Dr. Jose Chameleone yigeze kuba ari umuririmbyi wa mbere mu karere kubuseruko mwaka karere kacu, yigeze kuba ari umuririmbyi wa mbere muravyibuka. Ariko kandi kuhamahiga umuririmbyi w'umurundi uravye na ba Big Fizzo ntibarakorana na ba Sate ntibarakorana. Ugerageje kuraba ku blessing witwa Bifeso Ndoflo bakaririmba neza cyane nkuko indirimbo mwayumvise, ni ikintu ciza. Ndiko ndababwira neza na neza ama detail y'ino ndirimbo, maze ino ndirimbo rero barumvikana ko bazoyikora ndeni bakabarayikora, biza kuba bigenda neza cyane. Uravye ino langue bakoresha Dr. Jose Chameleone kikiganda, kubera atari ururimi nyene rumenyekanye nkuko twoshobora kuririmba Igiswahili, ni kuvuga mu Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, hehe Congo baravyumva. Ure kurimba Ikiganda navyo nyene nivyo bituma nyene hanino nibitaza kuronka fan base ikomeye cyane kurutswa yari kuririmba Igiswahili canke Icongereza. Ariko ivyo nibisanzwe ku kino ndirimbo uko abantu uko yari yitezwe n'iki, kuko gerageje kuraba gushika kuno mwanya ibiharuro igezeko n'umwanya isohotse biraboneka neza ko ino ndirimbo ari hit kandi yaje ishikira mu muyaga mwiza. Ico nico tweko turahagaraka, ariko kandi ngiragaruke ku kintu cyuko yasohotse hamanje kuba base nkuko mwabibonye ku munsi w'ejo, aho mufasha wa Bifeso Ndoflo yiriwa cyacikana ku mbuga huwanira, kandi byatangajwe n'umupromoter numvuga kakomeye. Reka mbivuge mw'ubwo buryo arakomeye pe. Uravye influence afise n'izina akora no ku radio biraboneka. Reka mvuge kakomeye tu. Rero nzi neza ko witwa Bifeso Ndoflo umuharaye ntivyari korohiyo ijya, kuko sivyo bien sûr sivyo bijya mwabonye vyari kugira byari base. Nzi neza ko Bifeso Ndoflo tari kwihangana umuntu yari gushaka kudestabiliza urugo rwiwe nkuko tumuza ari umuntu ashaka amahoro. Nibaza neza ko ari kubipostinga wese yari kugira ikibazo kabisa iyo bitaba ari ibintu by'ubwumvikane bwavuye hajyanye ne kwa Bifeso Ndoflo. Twarabonye rero mu projet de la capitale abipostinze ewana abantu benshi baravyakira, kubera ko keshi yo atangaje inkuru 100% abariyo, siko 100% abariyo. Ariko tucamvuga ati mbega bano baririmbye batiyizera, siko indirimbo yabo ikikogwa n'ikinini baracizera kandi biraryoshe, mugabo kubera iki batizera ko batoshora gusohora indirimbo badashiye muri base,
siko twabonye Bifeso ndufata yigiza bivuga ko siko maana yake ni ibintu vyari bari bavuga ati bo indirimbo ryari zosohoka reka dukubite kandi mwibuke muri description uburyo promoter Dura Capital yari yanditse ngo turahanuye ngo nani ngo Bifeso ndufata ngo ntazamenye ngo ntazamere ngo nkaba wizo mu gihugu cy'Ubuganda ngo mutoye wa Chameleone wumvise ryahasano ry'indirimbo y'uno munsi ngo ntibazamere ngo nka mutoye wa Chameleone wizo ngo bakwitana n'umugore ngo bakakwa kwicana mutoyi wa Chameleone. Eske bro ibi bintu by'umuziki turabizi babantu niyo mpamvu ndabazana ubusesanguro bwiza cyo gituma wahisemwo hano azoba umunyabwi nico je ntanga ubwenge ndabongereza murabufise urumva bikagena mwuga avuga ati abicisha mwubwo buryo rero ico kintu cyo kuvuga ati gucisha muri base kandi yafashe vraiment kuko abantu bose baraposting baravuga ati ibi ntibishoboka siko rero iki kintu cyo kuvuga ati muri ndirimbo ntashobora kwiyizera ngashobora indirimbo ata base ibaye ni Fabrice bro iyi ni Fabrice kuko uri umuririmbyi wanyawe uvuga ati je ndasohora umwanya wose nshakiye biba uvuga ati jewe influence mfise n'uwo twakuranye ndamwizeye biba ari ibintu bisanzwe ariko kumanza gucisha muri base naje mbona kandi ko gutizera niyo ndirimo ntubuyizeye ariko beze bon bifise abo bikorera bifise nabo vyankiye murazi ko hari bahora bazigira mugabikanga ariko kandi ugasanga hariho nabandi babigira bigakunda izo ni methodologies z'umuntu avuga ati iyi niyo methode sanzwe nkoreramwo buri munsi twari turumenye ko Bifeso ndoflo dukunda kubibona iyo nka Fabio bagira sohore uza gusanga utujambo hariya ugasanga biratumye intuzi kandi ibi bintu bikunda kungukira mu witwa Fabio abonye amajambo agize acasora karirimbo kagacagenda cyane Bifeso ndoflo ari tayara acasora karimo kagacagenda rero sinzi ko muri kumva ico kintu kijya foto mwabonye y'umufasha wa Bifeso ndoflo ni iki kintu cindirimbo kwa noneho apana ngo ko hari ho gisani kirasa rero irani zimvuga turazikoresha ariko benshi ni bake bazi mbega izimbuga bimeze gute zikoreshwa gute mbega abantu bobafera gute kugira abantu bazi arega nabonye n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye bigira ko bakomeye reka mvuge ko bigira ko bakomeye batatse wavyanditse narabaravye iraba description and then indirimbo ya Chameleone na Bifeso izosohokeje bukeye ucubona isano vyose aho bimeze yes nuko indirimbo iri mu bantu imeze neza cyane ifise amasana mu meza nako bakoreye ibintu vyizi vy'ibidanje korana no muri legend Chameleone ikintu coroshe kandi ikintu ciza aneza gukorana na Bifeso ndoflo ni step nziza katumutene intege ibikowa bikomeza kuba byinshi ni namwe muri rivya ikararonka amashow menshi mwino sama ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane novuga vyinshi kwino ndirimbo sinoheza ariko kandi nawe ufise uko babibonye tuje muri commentaire kandi ufise kubi wabitahuye tuje muri commentaire wandike niyo mpamvu bari ya commentaire kari so tuze gano bigiye bitandukanye yari jeje muri Freedom Force of the Money Mike Master Peacekeeper motivation intware toje umwambi w'abagwai tuze gano bicano hasta la vista.